Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye muba mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa muri no mugoroba arabana n'umutekano, aho General Major Arayezi Nzabampema atanguje intambara ikomeye cyane kuri CNDD-FDD, aho avuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare abarundi bari mu kaga gakomeye cyane kubera ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru ahambaye cyane arabana n'abajenerali bakomeye cyane bari ngaha mu gihugu c'u Burundi bagiye gukorana na General Major Arayezi Nzabampema ndetse n'abahunze igihugu c'u Burundi, harimwo n'umujenerali ukomeye cyane kandi uteye ubwoba Perezida Evariste Ndayishimiye, ari we General Godefroid Niyombare uri mu gihugu c'u Rwanda, akaba yaragerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015, ubutegetsi bw'umuhisi Pierre Nkurunziza, ariko bikananirana kuva ico gihe kugeza uyu munsi akaba ari mu gihugu c'u Rwanda, akaba yaragiye agirana ibiganiro bikomeye cyane na leta y'u Burundi agira ngo agaruke mu gihugu c'u Burundi, ariko bikarangira Perezida Evariste Ndayishimiye atabyemeye kubera imigambi ihambaye cyane General Godefroid Niyombare afise, ibyatumye Niyombare nawe ahita ahindura ibitekerezo agahitamo kwifatanya n'abandi bose barwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, bakavuga ko icyo bagiye gukora atacindi uretse gutabara igihugu c'u Burundi kiri mu kaga gakomeye cyane. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho tuza kubabwira integuro zikomeye cyane zifiswe n'abashaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho bavuga ko batanguje urugamba rukomeye cyane kandi bakavuga ko bari mu gihugu cyose c'u Burundi, aho bavuga ko abarwanyi babo ba mbere bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi hagati y'umugambwe CNL ndetse n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Murazi ko umugambwe uri ku butegetsi wakoze ibishoboka byose kugira ngo wambure umushingamateka Gatorwasa umugambwe CNL, kuko amakuru dufise aremeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahawe amakuru n'iperereza ryiwe, aho bamubwiye ko aramutse akoze ikosa akongera kwitoza ari kumwe n'umushingamateka Gatorwasa ko byanze bikunze Agatorwasa yamutsinda, akaba ariyo mpamvu yahise ategura ibishoboka byose kugira ngo afute CNL ku butaka bw'u Burundi kandi ayambure umushingamateka Gatorwasa, ariko Agatorwasa nawe akaba avuga ko azirwanirira kugeza atsinze akabohora abarundi, aho yemeza ko abarundi baboshwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Amakuru ari kudushikira arabana n'ibyo nuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo banze guha abahemu ba CNL barya abashingamateka baherutse gukura umushingamateka Agatorwasa, bakaba banze kubuha amafaranga babemereye, bikaba byateje ikibazo gikomeye cyane ndetse n'injyane zikomeye cyane mu bahemu bakomeye cyane bahemukiye umushingamateka Agatorwasa. Bikaba biboneka neza ko byanze bikunze mu minsi iri imbere ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi, kuko biboneka neza ko harimo akavuyo gateye ubwoba gaturutse ku itunganywa ribi ry'igihugu c'u Burundi. Nabyo nyine turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru. Saya gusa n'andi makuru menshi ahambaye cyane twabateguriye. Wecu ubusabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ico ubusabwa nta cindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo.
Izi mpanuro z'abasenyeri zirahambaye cane burya leta Ndayishimiye ashobora kuzishira mu ngiro. Benshi baremeza ko izi mpanuro z'abasenyeri baherutse guha Perezida Evariste Ndayishimiye zihambaye cane bivanye n'ukuntu umutekano wifashe ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi bikaba biboneka neza ko abarwanyi bamaze gushika mu gihugu c'u Burundi bashobora gukora ibara umwanya nk'uko Aloyizi Nzabampema aherutse gutangaza ko byanze bikunze agiye kubohora igihugu c'u Burundi afatikanije n'abanyepolitike batandukanye ndetse n'abajenerali bahambaye cane bahunze igihugu c'u Burundi. Nk'uko byamye bigenda biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambwe we biri ku butegetsi byanze bikunze abarundi badafatanye mu nda ngo babikureho, biboneka neza ko bashobora guta igihugu mu manga nk'uko byagenze mu mwaka wa 2015 aho CNDD-FDD yataye igihugu mu manga yemera ko Nkurunziza yongera kwiyamamaza ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko, kikaba ari ikiringo cyahonyoye ibwirizwa shingiro, kandi akaba ari ikiringo cyatumye abarundi batari bake batabakomoka, abandi bakicwa, abandi bakaba bagipfungiwe n'ubu mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri kahise k'iki gihugu cacu turazi ukuntu Uburundi bwaguye kenshi mu kaga bivuye ku gatima ko gukumirana nako kwikegera ko ubutegetsi bwose. N'ubu tugumana umwitwarariko kuko hibonekeza ibimenyetso by'uko hariho abipfuza intwaro yo kutugarukana ku nginganizo ishingiye ku mugambwe umwe. Birakenewe rero ko hasimbatazwa intwaro iha ikibanza imigambwe yose harimwo n'iyadahuje ibyumviro n'uwuri ku butegetsi, gutyo abarundi bose bagashobora gushikiriza iryo bafise ku mutima no mu bimenyeshamakuru by'igihugu, bagatunganya amanama bakurikije amategeko atakuburagiza nk'uko byagenze ku mugambwe seneri, umugambwe wazaga imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, none CNDD-FDD ikaba ikoze ibishoboka byose kugira ngo iwusambure. Ko leta yashimye kwitwa leta mbyeyi yotsimbataza gute ako karangamutima gute kandi idashoboye kumviriza no gutunganiriza bose kugira ntihahave haba bamwe bumva ko bakumiriwe, mu gihe abatari kumwe n'umugambwe uri ku burongozi bw'igihugu bafatwa nk'abanzi maze ntibashobore no gushingwa amabanga ngo bakore akazi kandi babifitiye ubumenyi n'ubushobozi, biraheza bikagorana guharanira itunga rusange ry'igihugu. Birakenewe rero ko abarundi basubira kuganira ingene intwaro yoba iha ijambo bose igatunganiriza bose, bitandukanye n'uko intwaro ya CNDD-FDD iriko irigenza muri no minsi, aho biboneka neza ko intwaro ya CNDD-FDD yamaze kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Turumva abantu batari bake bidoga ko mw'itangwa ry'akazi hatarabwa ubumenyi, ubukerebutsi, ubuhinga n'ubushobozi, ariko ko harabwa cane umwete wo gukorera umugambwe uri ku butegetsi canke gutanga ibiturire. Ibyo bituma irangurwa ry'imirimo umuntu ashinzwe ridafatira ku bumenyi, ubukerebutsi n'ubushobozi afise. Ibyo byose bigira ingaruka mbi ku mwimbu, ugasanga igihugu giha agahembo ibinebwe n'abariko baragisahura, maze kurya ibiturire bikagenda byimonogoza mu gihugu c'u Burundi. Kumva mu gihugu cacu hariho abantu bacishwa bunyamaswa canke bakagenda amazima yongo kubera politike canke izindi nyungu izo arizo zose, ni ibintu biteye agahinda kandi biteye ubwoba, biboneka neza ko bishigikiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Tuboneyeho akaryo ko gusubira guhoza ababuze ababo mu bihe bishize. Iyo umuntu yoba afashwe n'inzego zibijejwe bitegerezwa gukorwa hisunzwe amategeko, umuntu agapfungirwa ahantu hazwi kandi hashobora gushikwa n'abo mu muryango wiwe. Ubu ni ubutumwa bw'abepiskopi ba Eklezia Katolike y'u Burundi bwatanzwe mu masengero yose yo kwa 14 ukwezi kwa 4 2024, aho bahaye ubutumwa bukomeye cane kandi bakavuga ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD budahindutse byanze bikunze buta igihugu mu manga, kandi bikaboneka neza ko ari byo nyine biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibyatumye abatari bake bafata umuheto bakajya mu ishamba kugira ngo barwanye ubwo butegetsi, nk'uko General Major Aloyizi Nzabampema aherutse gutangaza, kandi akaba atanguje ku buryo bweruye intambara ikomeye cane
kuri leta ya Neva, aho avuga ko byanze bikunze leta ya Neva igiye guhura n'ingorane zikomeye cyane, kuko General Major Aloys Nzabampema aremeza ko ariko arakorana n'inzego zikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, harimwo abajejwe umutekano, harimwo abajeje intwaro, babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugambwe we bamaze kwica igihugu ku rugero rutarigera rubaho. Benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye we agishika ku butegetsi, abarundi batari bake bari bizeye ko ibintu bigiye kugenda neza, ariko icyatangaje abatari bake ni ukubona igihugu cy'u Burundi cyinjira mu bihe bigoye cyane, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atani icyo ashobora gukora, kandi bikaba biza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze abarundi batahagurutse ngo bamwikureho, ndetse n'umugambwe wiwe biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora guta igihugu mu manga ku buryo buteye ubwoba. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatanguje icese kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru wa politiki igiteka isekeza ryo kwigisha gukunda igihugu hamwe n'inyifato ibereye mu matora y'umwaka wa 2025, ariko abenshi babonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yatangije iryo sekeza, ariko biboneka neza ko umugambwe wiwe ugiye gukora amabara akomeye cyane, nk'uko nyine byagiye bigenda mu matora yagiye ahera, aho umugambwe uri ku butegetsi byagiye biboneka neza ko wiba amatora, nk'uko byagenze mu mwaka wa 2020, aho umushingamateka Gatorwasa ariwe wari watsinze ayo matora, ariko bikarangira Perezida Evariste Ndayishimiye amwibye, akaba ariwe utwara igihugu cy'u Burundi. Ibyateye ingaruka zikomeye cyane kandi ziteye ubwoba, aho benshi bemeza ko byanze bikunze Perezida Evariste Ndayishimiye abarundi badahagurutse ngo bamurwanye ashobora guta igihugu cy'u Burundi mu manga ikomeye cyane, kandi bakemeza ko byanze bikunze ibara rishobora kugwa mu gihugu cy'u Burundi umwanya n'umwanya, kuko imirwi yitwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi yaramaze kwiyongera, kandi ikaza yiyongera ku mutekano muke uri mu gihugu cy'u Burundi. Ibyerekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kwica igihugu cy'u Burundi, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye biboneka neza ko abarundi badahagurutse ngo bamwikureho bishobora kurangira ataye igihugu cy'u Burundi mu manga ikomeye cyane. Benshi bakemeza ko igihugu cy'u Burundi cyamaze kugera ku mfiro. Ku igenekerezo rya 14 ukwezi kwa gatatu 2024, Perezida Ndayishimiye ati jewe hari igihe mpora nibaza nti mbe umunsi igihugu kizogira zero bizogenda gute? Turi ibinebwe n'ibyo igihugu cari gifise turabinyonora tugakora amakosa akomeye cyane, none umunsi igihugu cageze kuri zero bizogenda gute? Tuzoca duhunga twese? Tuzohungira hehe? Perezida Evariste Ndayishimiye arerekana ko afise impungenge ko igihugu cy'u Burundi kigiye kugera kuri zero, ariko igitangaje ibyo avuga biratandukanye cyane. Haciye iminsi ibiri gusa ku igenekerezo rya 16 ukwezi kwa gatatu 2024, Perezida Ndayishimiye ati ubu harageze rero ko natwe dutanga. Ndabona Uburundi butagigurana, butagisaba imfashanyo, ahubwo aribwo butanga imfashanyo. Ndabye umuvuduko tuvuduze ko ubu tugira dutere imbere. Abarundi bose ubu baranezerewe. Umurundi atanezerewe ni wa murundi yemeye kuba umuja w'ubutegetsi bw'u Rwanda, niwe wenyine ajigitwa. Barya bari imbere y'ubutegetsi bw'u Rwanda nibo bonyine bajigirwa. Murambona abandika ku mbuga ngurukana bumenyi, abarundi bose bandika ni abari mu baja bwa butegetsi bw'u Rwanda. Ubwo ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye ari kuvuga ntimubona ko biteye amakenga? Umunsi umwe araza akerekana ko Uburundi bumeze neza cyane kandi ko buteye imbere, ariko undi munsi akaza avuga ko ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bugiye kugera kuri zero, aho ateguza ko abarundi batari bake bagiye guhunga igihugu kubera ubuzima bubi buri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bikiyongeraho ikibazo cy'umutekano. Ibi byose nyine bikaba ari ibintu bihambaye kandi biteye ubwoba bihanze ubutegetsi bw'u Burundi, byerekana ko umwanya n'umwanya ibara ryagwa mu gihugu cy'u Burundi, kuko General Major Aloys
Nzabampema avuga ko agiye kuza gutabara abarundi kandi akavuga ko agiye kwifatanya n'abarundi bose babona ko ubutegetsi bwa CNDD bwabarengagije mu gihe abarundi isinzi babona ko igihe kigeze kugira ngo bikureho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi. N'amakuru menshi tubandanya kubatohoreza arabana n'ibigiye gukorwa na Aloys Nzabampema ndetse n'abafatanyabikorwa afise ndetse n'icyo agiye gukora muri no minsi mu gihe abarundi baruhijwe cyane. Byose nyine mukaza kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.